Adelphine. Amazina y'abavyeyi nitwa Ruzobavako Adelphine. Mugabo uko nabandanije niyegereza Imana yaciye igitango ndi Sara. Ico gihe byari byangoye mfise umwana w'imyaka 7 ntarashira kuwundi. Murazi abatasi bashaka kuvuga. Abarindi barindi neza bampimbaye. Atanga kuvuga yuko ngo ndi ngumba. Imagine kwitwe ngo mfise umwana w'imyaka 7. Ibyo ndabibamwo ndavuga ati none gamana bigende gute. Nari mfise umugenzi nawe nyene yari ngumba. Tukamba turi kwa turira. Ndavuga atumbiriza. Je nta mubafu numva noja. Ati mugabo tubandanire. Tijewe ngikura mama yaragenda gusenga ku Tanzania. Ti hari ibicaniro by'umuriro. Numva mama agendayo cyane. Ti mama atabaruka aramurikiza umwana nanjye mfise imyaka irengandwe. Hanyuma turagiyo nama. Tugiyo nama. Niyo basha tuvuga ati tugende gusenga ku Tanzania. Turapanga imizigo. Dupanze imizigo ntibyashoboje. Imana ishirugururira iba mu Kabondo. Kwa mu Mafariasi ababa mu Kabondo baramuzi. Niho yari Imana acirisha yugurura ishinyitigiro zina Sara Adelphine. Jewe nahawe kwita izina umwana niyo mungere yari Samuel Sezerano. Abavugishwa bavuye muri Kongo. Ngoma kubwira umuntu araha yamasuzugura ubuvugisho. Nareke ntacazi. Araza mbaze genda kids. Haleluya. Niho naronke iryo zina Sara Adelphine. Ariko kubw'uyu munsi mpagaza hashima Imana yaranyumvise kurira kwanze. Namana marira bandugu yangu mumbona. Nasize ko atari ubunambaye uko. Ndi mama mwiza. Mama w'ubwiza. Ariko mu rugi wanje hari habuza amahoro. Narasumigwa neza cyane. Nkateka isosi. Muganza sinayijyana amahoro. Ku buryo mu rugo hari igihazi. Nari mfise umugenzi. Tukajyana muri Libre gusenga. Nabonye muri Libre wacu. Nukuri byarasice. Kubwa David apod. Yabanandije kutuba hafi no kudusengera muri igumya. Uyu munsi ndi ngaha. Hanyuma mukuru umugenzi wanje yaraboregwa. Mugendanze yewe. Akaboregwa sinzi. Ari. Je nkumva ngo none ganyaruke. Ko namira imbere yawe. Yewe. Nkamandushe. Nkamananijwe. Ibitongano ntiyashwanira n'ukuri yaborewe. Yari umunyamahoro. Yaraza neza. Icyanambabaza rero ntacyo munsi. Twapfa gusenga. Agacambira ngo dutahe. Amiga ntarahe niho dushinze twatakimye twagatwagiye. Aha abagenzi bamuhamagariye heye mu kabare. Uko mubona se kuno munsi. Siko yasa. Yarumvise kurira kwanje. Ndaguma ndirira Imana. Ndabwira Imana tewe Mana. Ni wankorera igitangaza. Urugo rwanje. Nanje hakavamo ikintu kizima. Naruhukiye imibabaro. Nzohagarara imbere y'ihanga nanjye ndagushimira. Rero ntibyatevye inzira z'Imana zirenga igihumbi. Ushobora kugenda uku, ukagenda uku, ukagata ugasubira. Mugari Imana igutumbereje hahandi nyene. Icyabayeho sikindi haje igitero kanaka kiramutera. Nyene ubwiwe. Naramubwira ati tujye gusenga byose bizohera. Ntigera nyumva. Yaborewe icyumba cyose zari inzoga gusa. Ndabwira Imana nonega Mana. Uzogeza ryari kuryama mu nzoga. Ko nanje uri muri jewe. Uzogeza Mana uyu munsi si jewe njyama mu nzoga ariko ni wewe uzijyama. Nanje ibintu ndabyanse. Amen. Ngoma nkeburera abamama bafise abagabo baboregwa. Jewe bizohera. Ntigera nyumva. Yaborewe icyumba cyose zari inzoga gusa. Ndabwira Imana nonega Mana. Uzogeza ryari kuryama mu nzoga. Ko nanje uri muri jewe. Uzogeza ryari kuryama mu nzoga. Mana uyu munsi si jewe njyama mu nzoga ariko ni wowe uzijyama. Nanje ibintu ndabyanse. Iyi nzoga ntazasubire kongera kumva yo igomba.
nkagira nkamo uriya ndamuhaye abayati Imana ntazongere kunsaba amahera yo gutwara mu nzoga. Amen. Amen. Ibyo ngaguma nabibwira Imana. Ikurira kwanje nariri Imana. Haragera igihe Imana irumva ukurira kwanje. Icyo gitero gishice cyakora kuri we. Turambara isura mbi y'uburozi. Baramwambika abadayimoni isura mbi kuva kwa umurozi. Icyo nacyo nongera ndakigwana. None gamana. Jiwe ko ntabona ahantu agenda kugenda kuroga. Ko ntabona ibi ntaho bibice. Ko ntabona ukuntu agenda gukinda. None wewe urafise nkunzi. Kubera ko mukingira ikibaba. Ndabwira Imana igenda agomba kubona ukuri aho guhagaze. Imana yari kiranyumva. Ndavuga ati humura mwana urarushe. Ndavuga ati Mana jewe numva ndushe. No kubana n'uyu muntu. Baguma bavuga uko. Umbiriza. Kupugwa nabi siko kutagaciro. Abavuga uko. Jewe nagoma ntagata. Mu maso yawo akagenda. Nkamubwira ati mbiza ngo duze gusenga. Ibi ni Imana yibikura. Je nakuze nkunda amasengesho. Gose uko nakuriye mu buzima bugoye, tariko kuvuga ko notera Imana kagere. Hanyuma niho icyo gitero cyatera. Giteye uyu mugenzi gwanje ariyumvira kujya ku mupfumu. Jewe niya nambwiye zanzira z'Imana zirenga igihombe. Yes. Jewe niyigeze ambwira. Ashabwira mubyara bati yamara ngwino ntware ku mupfumu wobuzi rurangiranwa. Nanje nibereye mu isoko. Jewe sinamenya na kimwe ndagumaho. Mugabo nkaba narabwiye Imana ko ngomba kubona impinduka mu rugo rwanje. Ngumyaho jewe byakweje sinabizi. Niho jana sikamugenda bazo bandi papa wawe ari henye. Bavuga ntawe uhari. Ndavuga ati none gamana. Cyari genda gute ntangora. Ndarondera ndafungurira abana. Nkuko bitegerejwe nawe yaba yaborewe. Agataze ndwijoro samani y'ijoro. Jewe naguma ndaho ndindiriye kandi sinafungura ngo mfungure ndimwe n'abataraza nicana nanyorohera. Jewe rero ngomambwira wa mama mugabo wawe naboregwa wewe musengere ntuwo kuvuga ngo ibi bintu jewe ndabirusha nagiye iwacu we ukagenda iwanyu sha hari abantu babayeho barindiriye ko urayikirenge nabo bakinjira. Yes. Amen. Amen. Jewe n'amahirwe agira kabiri. Sinari gushobora kuyatakaza mu ndodo ndagira gatatu. Yes. Amen. Amen. Nagumye Imana nawe muvyo bintu byose bigoye. Ariko ndabwira Imana ngo Imana ngomba kubona icyo nkoreye. Rero mu ico gihe yagiye kamuvyara wacu muri mu gati yo humura. Hari umuganga asobanura ibintu. Yes. Adakoresha tazanyagara ngwe. Atavuze ngo be. Ati wandi wenda kujana ko. Nanje nari mfise dadi wanje nama ndiko ndagenda kubwira. Ibimbabaza nibinduhije. Nkama ndiko ndiririra. Haragira n'igihe senza kambwira ngo n'ibyo usenga uvuga wiki. Wabumva usosenga byo. Kanyamba wiriwe kuboregwa. Ndabwira Imana ati Imana urumva ukuntu ambwiye. Kandi jewe namvuze izina ryawe nawe yiriwe kugutamba mu kabare. Imana sinamushwani mugabo uvyumve. Amen. Amen. Ina yanje nindende gose. Mugare kaje kuma yanjye. Imana yari irabikora acaza mu mvye naca muzana ngaha kwa dadi. Apotre. Apotre ahashice aramusengera. Aramubwira ati muntu w'Imana Imana imbwiye ibi. Kare yarapinga ubuvugishwa we uyu ubona uyu. Ntiwamubwira ngo Imana yavuze ibi. Mugaje wahageze ikindi gihe Imana irambwira ati bwira mugabo wawe. Arekane nazijya nzoga. Ndaza ndavuga ati yo norivuga. Ngize Imana agivugire. Ntumye wewe je ntacyo noshobora kuvuga. Amen. Amen. Uyu munsi reka magatenga hashimira Imana. Yes. Nuko zanzoga amaze guhura na Apotre David. Akamurambika kw'imiganza. Yes. Yavuye ngatanyota nimwe agifise. Byose niyawe yakigendera mukuru. Yes. Ubu ni janodiye mushasha. Amen. Anje ndashima ko munzi wanje dusigaye dusenga turaba. Babiri. Nasenga ndumwe. Yes. Ariko ubu dusenga turi babiri. Yeah. Ubu mwana gwaye twambona twese. Yeah. Ariko mucamufukama. Nagenda nduye. Nukuri yarankundira tukajana mwayo mashingiro yacu. Tukajana kweri kuguhamagara abakozi b'Imana. Mugabo we ntiyavyumva nakati. Rero ndamagaze gashimira Imana Apotre David. Esa kumpezagirire
akugeze n'ahandi warantabariye urugo ufatanije n'Imana yo mw'ijuru ikongerera amavuta inganire yawe ntiziherera n'abandi baze bayimenye bamenye igihugu kugira neza kuri muri wewe abakurikiranya jewe sindimwo narabanye amahoro urugo rwanje n'amahoro yaraha n'umwana jewe yarantuka ariko uyu munsi Imana yaraciye amen aho bize gushima kwanza Yesu n'abamezagiriye amen. Nanjye mpagurutse nshimira Imana ku bitangaza yankoreye. Ndibaze benshi mwarambona mukambona mw'ibarabara ngenda ariko nagenda nsa n'uwapfuye mwe mubona ko nkomeye. Nagiriye muri byinshi ndaja mu bapfumu mu bibazo byose nagiye ndagira ariko ntacyo nakuyeyo. Nasheshe amafaranga menshi nibaze ntiyari kureka kubaka. Angana gute amafaranga urayibuka? Twibutse. Ngerageje kwiyumvira yoshika nk'imiliyoni 10. Yewe 10 miliyoni 10. Kwiyumvira twomwami miliyoni 10 yoziro. Yes. Ariko umuryango waramfasha ndababwiye ati ndagwaye merewe ubukuru bakampa amafaranga nkagenda uwumbwiye ati tangira kizitanu umuryango warayatanga muga nkuna munsi ndababwiye ati jewe nkeneye amafaranga yo gushimira Imana hari abatoya muga mu bapfumu bashobora kuyampa kuko atari bose bakijijwe jewe navukiye mu muryango w'Abisilamu nta muntu n'umwe navuga ati ni umukiristo navukiye mu Bisilamu nkurirayo mpaka n'uno munsi mumbona ndi ngaha ndashimye gukizwa bivanye nuko itariki 14 z'ukwa gatanu naragwaye nyene mw'ijoro fatwa n'ibintu nyene ndi mwitiro mba mu nzu niruka yabagamvuga ngiye gupfira ku muhana aho abantu bambona bivanye nuko ata muntu twari kumwe ndasenga nyene mugasi nasenga nkuko basenga ngaha nasenga ivy'Abisilamu menyereye kuwo muhana ndahashitse ndadodora nguma nsenga mvuga ni munyugurire je ndapfuye ni munyugurire baravyuka barugurura buguriye rero nguma nsenga ndabona umenga ngira ncikana maze ndahindura amasengesho ntangura gusenga ivyi abakirisu basenga ntari ndanabizi muga ndumva ndaronsa agahengwe ndumva ndaronsa inguvu mvuga ati ni mumpa amazi noge numve ko nosubira kumva ko ndi mu mubiri barampa amazi ndoga muga naho biruko kubera Imana itari bwashake ko nshika ngaha nabandanije nja mu bapfumu nji Tanzania ndakoresheje amafaranga menshi muraza amashiringi y'iki gihe ko arazimvye mugabo umuryango warayatanga kugira numve ko notabako ariko ngiye ku mupfumu ndakubwije ukora ncirura sago na cambona ko ncikanye mu nyuma ndasaba ati nimusubize mu Burundi nze gupfira mu Burundi iyo navukiye mbwira umuntu ntiyari bwahonyore mu Burundi n'umunsi kubura ingwara n'imwe turasubira muhira ndumva nyene ko byanse uwo muntu twazananye habaye abantu baba mu kuganira je ntariho bavuga ati tuzomutwara kwa dadi amusengere mugabo ntibabimbarira wa muntu nubwo ryari ryambere ahonyoye mu Burundi avyumvise abona ntibambariye yahisemo kubimbwira abimbwiye je nca ndamuherekeza nubwo numva nyene bitameze neza ndamushikana ngo mupaka arasubira ndarutse nshitse muhira nca mfata umwe muwe yambwiye bari kumwe ndamubwira nkeneye ntware kwa dadi z'ijoro ariko navuze sindara ntashitse kwa dadi uwo bavuga ko gusengera rimwe ukacukira ndamukeneye nanje nsengera aho bigeze ndarusha uwo muntu ntiyanyankiye yambwiye ati nukuri ntaho nzi sindahashika nanje reka turondere ubuhazi agutware turamurondera kuri telefone turamubura tumubuze mvuga nubwo tumubuze tugende turabaza ndazi ntituzimira dufata inzira turaza dushika ku muhana ngaho haruguru turabavyura bari baryamye baradukundira baravyuka turababaza ati turangire ku muntu yitwa Apotre David aca aratwereka tuca turaza hari mw'ijoro nyene saa 4 ansengeye ndumva ndaronsa agahengwe ndataha naje bukeye ndagaruka kandi aransengera ngarutse ubugira gatatu nukuri ntababesha naje mw'ijoro mpejeje gufungura naradashwe uburozi burambamwe itonde rimwe n'umugari nariyo sibyo nigeze rinda nibaze bari ngaha mwarabibonye ivyo nadashwe rero je nari mpagurutse nshimira Imana ku vyabaye n'ubu mbandanya nsengerwa ariko ntihari bwagere ko nshima mugabo shimye ndabibabwire mu bimenye kuko hari igihe nzoshima abandi mutahari umuntu wese rero afise uwiwawe yazimiye no musaba ko yoza kwa dadi
amusengera Amen. arambiriye n'ibyo Yego Imana ikugirire neza. Abana bo warakize nanga kabiri turara. Wana ushobora kurukaruka. Imana yankuye kandi imaze kunshikana kubera Apotre Dadi Papa. Imana imugirire neza. Amen. Kubw'ibyo uyu mubyeyi wanje canke mubyeyi wacu Apotre Papa David arongoye Pasika ya Nyanza Lake. Imana yamwishyura imugirire neza. Amen. Jewe nari umuntu ntari ubwoba kandi nari umuntu mubi kandi nari umuntu w'umwicanyi kandi nari umuntu w'imborerwa imwembi. Yesu nashimwe. Amen. Ariko kubera Apotre David Dadi wacu Imana imugirire neza. Amen. Amen. Je yaransengeye umunsi umwe nagira ngo ndatashe aho nasabye indaro uyu kuri umugabo w'abagabo hakugira ngo nkatire aho nsabye indaro ahubwo nkaca mbandanya mu kaburi imugerama. Yesu nashimwe. Naramaze igihe gitatu ngira ngo ndatashe hama nkaca mbandanya mu kaburi hajya gushika mu masaha ya mu gitondo ajya 11 saa 9 nkaba nica hari mugerama. Yesu nashimwe. Amen. Ariko Imana iramfasha aransengera bigenda bigabanuka buke. Yesu nashimwe. Amen. Hariho n'ikindi gihe negeze kugenda burya abantu basenga bapfuye imva zabo nta barozi babegera. Yesu nashimwe. Ariko hagwa umuntu asenga ari mu nzira zibiri uwo ntabwo amazobona. Yesu nashimwe. Amen. Ico gihe kubera ko nsanzwe mfise umugore turiko turaburana muri sentare ariko ndazi ko Imana izongirira neza. Je mbare yuko atamoro nzopfa ndamuronkanye abari ngaha bagenda mu barire ati yavuze uko kuko ndazi ko bimushikira. Ariko kuba ndi hano hantu nyiri kuri inosi n'ubuntu nagiriwe kandi ari amasengesho menshi umubyeyi wacu Apotre Papa Dadi. Imana imugirire neza. Amen. Kubw'ibyo ndibuka umunsi uri hano hari mu gihe cy'imvura shika mu gifuruzi nashitse mu masaha ya saa mengo naravye ku telefone sanga kuba inkuba ariko ndavuga ati Mana niwankura aha ukankura kuri bino bintu nzogushimira. Mu gihe ari abantu bantoye banshikiriza umubyeyi wacu niyo mpamvu hagira ikintu kimutera canke hagira ikintu kimurwanya haba mwijoro haba ku mataka haba amasaha yose 80 kuri 28 niyo mpamagara nzomwitaba ukuri kwa. Amen. 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 Nzomugwa inyuma mu yandi majambo kuko yandongoye heza kandi anyeretse ahantu heza gushika ino saha jemba narapfuye ariko kubera mafuta yiwe kubera ko nguma ndamanagura icyando gumba mvugira amen. Amen. Ibenshi batazi ko nubu hariho bamwe noca bugufi ariko ko bahora bambona atari ko bambona byose ndabikesha Apotre Dadi Papa muvye wa Foursquare ya Nyanza Lake. Amen. 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 Imana imugirire neza. Amen. Imukomeze, imurinde, imurwanirire, imurinde ibyago n'ibyaha. Amen. Hama nshimira kandi na mama yamwibarutse. Imana imugirire neza. Mama ngo hano ndabayambire mwese kuko mwese munsengera kumwe. Imana ibagire neza. Aba bantu hari umuntu yavuze ngo uyu mu mama n'umuririmbyi yavuze ko yamufashije mu gihe ariko aba iwe. Aba mama benshi muze murafata abana abo munsi nabo mutazi ejo bazobagirira akamaro sibyo. Jewe mpejeje imyaka ishika 5 ndi wabo bambikiye ivy'iwanje kubera ko ivy'iwanje
bitaraja mu buryo kubera ko amatate y'umugore dufitanye atarahera, ariko nta munsi n'umwe nawe ikijumu arambikira. Imana iguha umugisha. Kandi ikindi nshimira Imana, aba bantu muze murabasengera. Niba udafite icyo wubaha, gusa kimwe turabereka Imana. Umuntu yabyaye Yesu bamwita Mariya. Uyu ni Mariya rero yabyaye nde? Yabyaye nde? Apotre David. Comment tabivuga baga? Apotre David papa arongoye Fosco ya Nyanzarake. Imana ibahe umugisha. Mumfashe twamukomera amashi no kuri Imana. Amen, amen. Weza gibe cyane. Haleluya. Tukomera amashimana. Tukomera amashimana menshi cyane kuri iki giterane cy'uyu munsi. Ibikorwa by'Imana biriko bigenda neza. Nkoreye tariki 29 kwezi kwa kabiri 2023 cyane nafashwe n'indwara. Izo ndwara nagenda ku bitaro ndipimisha barabura indwara. Ndaja umuhira ndatekana, sinafungura, sinanywa amazi, nta kintu kimwe nashobora kurya. Hama umunsi umwe ndaremba gose. Ndafise abana, ndafise umuhungu wanje yitwa Samuel. Sharaza kunda bavuga ati mama ubona gutware ku muganga akuvure turabe indwara urwaye. Hari ku muganga w'ikirundi yitwa mu bafumu. Mwana arantwara nashikanayo, ashikanyeyo ntivyanyoroheye. Umufumu acanyaka amahera menshi, ndakimujana 50 kugira ngo ampe umuti wo gufufahaza. Ndabwira umwana ati fata moto oje dusubire muhira. Dusubiye muhira ndabandanya ndaremba. Umunsi ugira gatatu mugezi so yarari yazinutse ku kazi. Arifise umubanyi niwe yamba hafi kuza kundaba kuko Imana mama ndayagira afa. Bibaye aho bashaka telefone umugabo wanje asharaza mugo ukora nagomba gufa kose ntakamuvugani nibantware ku mufumu ndabikonokira nabe kwimisonga yohera mu nda nayo macupa numva ari karajegera mu nda ndabikoyohera. Imana rero ko yari ifise umugambi kuri cewe. Mufumu sinabaye nk'umujako umugabo wanje agiye kurondera imoto acahura na Mutariba bati je ndafise umuntu agwaye ngo umuntu ari ku Muyange. Ati ku Muyange hehe? Ati ku Muyange ku muganga umugore wanje araremvye. Mutariba teka hariho abaganga baruta abaganga mugira mugendeko kandi bari muhira nimwamucako mfumu mutwara mugabo mwamaze guca kuri abo baganga. Nanje nje gushimira Imana ko naravyemeye ko nzoyishima imbere y'ishengero. Yes. Niyo yakiza uyu mwana ashobora kwiga neza. Yes. Yesu nashimwe. Amen. Uyu mwana atanguye ishure yarandika kandi yarakunda ishure, ntabwo yari kigabo mugabo yandika ibintu byose abicuritse. Bya bindome byari biharuro yaracurika. Nawe nyine bikamutangaza akavuga ati mama ibi ni biki none? Ndabwira ati ibyo nta nakimwe birahera. Yesu nahabwe icubahiro. Amen. Naramubwiye umuvyeyi wacu Dadi ndamubwira ikibazo umwana afise yaramusenge byateye bigenda neza. Yes. Umwana yaramenye ku manota meza cyane. Ndashimira Imana kandi ibyo Dadi yaramaze iminsi avuga muri uku kwezi kw'indwi ko tugiye kubona ibitangaza nanje narabibonye. Haleluya. Yesu nahabwe icubahiro kandi. Amen. Yesu nashimwe cyane. Amen. Jenge naraye mbona igitangaza kuri matrikire yanje. Habaye ikintu nyene ntari niteze ko gishobora. Haleluya. Yesu nahabwe icubahiro. Ejo nandikiye message wa kanisa ndavuga ati jewe hari ibintu bifatiye ndimo munyihanganire gato sinzishoboye kuboneka mu gikorwa c'Imana. Nivyo naringiyemo kuraba. Abakantu kameze neza. Ego. Haleluya. Yesu yaragutunganije vraiment. Yewe. Ndashima Imana narayiryohewe. Navyo naziga pe. Amen. Imana yahabwe icubahiro. Amen. Mufashe tuyikomere amashi menshi cyane. Amen. Makofi mengi kwa Yesu. Amen.
kuna mwingine rafiki hapa